Abajene barakora mano basigaye bahabona murahabona hama abino naho babona gute abino deja nkawe wanantwaye n'ubwenge turirimbe rero je nawe deja umaze kumva kuri umuririmbe namaze kuyemera peti ninyemeye n'indewe nyemera tangura reje no kwemera nawe utavyemera nkanakwemeza nkanakwemeresha tagushimiye tangura wewe je ndahereza nanje reka ndirimbe imwe mu ndirimbo yatumye ngira ngo wifuza kumpa ino interview voilà yego iyo nakunze umpaye imisegonda ingahe ishaka nami ndaje mu nyonga zawe ndambaraye ku birenge byawe ndakwifuza. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Baramukije abakunzi ba Ami Show TV kuri micro ni Kaziguye Christian nkuko musanzwe mubimenyereye hama twazaniye umushitsi mushasha nkuko musanzwe mubimenye murazi ko tubakunda twama tubazanira ibintu bishasha hama ntaribagira merci beaucoup kubi abonye hama kutera abikore ndabigusavye nugende ndabikoza antuka hama nimba iyi video izoba yakuryoheye wibuke kugira like hamwe na commentaire bien sûr. Karibu muri Ami Show TV. Murakoze. Urashaka kwipresenta kugira ngo n'abatakuzi bashoboye kukumenyera? Abatanzi nitwa Medani nziza niyo mazina y'ukuri hama nickname ni Medizo cyangwa Medbeat. Hama usanzwe ukora iki mu buzima? Nkora production ndi no mu ririmbyi. Nagira gutanga ivu. Ni n'umuririmbyi basha je ndabakunda na ndabazanira abaririmbyi okay ni izihe ndirimbo umaze gusohora indirimbo zingahe? Ufise indirimbo nyinshi arizo nzi nizo ntazi igitigire ngira sinohita ndakimenya ubu nyene ariko ni nyinshi ni nyinshi Nisa urumva ko ari wanazikorera urumva biri normal birasobanutse kuba nyinshi kubera ndazikorera urumva c'est normal. Hama wabitanguye ryari ibintu byo kuririmba wabitanguye ryari? Nabitanguye 2018 mpejeje ishuri ivya production ariko kuba umuririmbyi nabitanguye 2014. 2014 ikurabirambiye mwo man ndarambiye uri musaza hama ndakubaze ni ikihe kintu kikubangamiye mu bintu by'umuziki wawe? Ni ikihe kintu kikubangamiye? Mbangamiwe no kutabona uburyo ahantu hari open shobora gukorera ibintu byanje bigatuma n'abatabizi babimenya. Benyene ntaguciye usanzwe ukorera hehe inze yawe iri hehe? Cyane ico gihe cyose namaze benshi batanzi nakorera Ingozi gusa nakoreye mu ntara zitandukanye za Kirundo Muyinga just ndoro yose niho nakorera sauf Bujumbura niho ntari bwaze ngo nkorere ibikorwa byanje naho ne babimenye. Ariko burahakorera bientôt ndashobora kuhakorera ko hariho studio turiko turadiringa biciyemwo nzoba ndino ni ba urumva nanje ndi mu gusohora indirimbo basha kandi nzoja muri studio yawe nta mpamvu urumva yotuma utazi banje ego vraiment vuba ndasohora indirimbo ndaho muririmbyi murabona mu muziki Shona Christelle kararirimba uko usanga ariko ndabishoboye bishobora kubera twese ntitwatuzi ko tuzobishobora none bisaba ko ufise ijwi ryiza ndazi ubwa mbere si ijwi kwanza abanza hagakora impano ivy'amajwi biza mu nyuma ubwa nivyo umuntu haje kuririmba n'impano y'umuntu ni impano kubera hari na benshi bafise amajwi banashaka amabi mwamenye kandi mwakunze nivyo hama ndakubaza urafise abavyeyi? Ndabafise. Hama bavyakira gute kuburirimba? Before papa niwe yambwira ngo sinje mu byo kuririmba ntaraheze ishuri imanite niko yavuga mbanze maze imanite hama
nzobijemo nahejeje ndamwubahiriza rero ubu nta na kimwe bagera vyakiriye nyene kubera ubundi kubera nkiri umuririmbyi niho batabitahura gose kuko ukiri umuririmbyi uba ufise risk nyinshi zo kwitwa wanashaka n'umuhirimbiri kuko ubu ukora ibintu bidashika bikuzanira ikintu kiboneka ubwo nyene ariko ndanguye production kuko nashobora no guca amahera muhira akabona ko ndiko ndifasha ibintu umva yavuga ati uhoho umwe basi mama wawe wewe mama n'ukuri mama ni peace mama nuko nyene mama baratahura we cyiko mama wanje ndamukunda ko nanje ibi nuko taimbaje kanico mora ibi inyozi ko ibi by'umujournaliste ariwe yashotse avyakira nyene kandi ari fier yavyo vraiment naho ntari journaliste cyane numva nawe no kubazaho umwaka wabitanguriye bon je ndabitanguye ubu ndi mushasha ndacari mushasha niho nkibitangura kweli nta ngira ngo ize nk'ukwezi ego umva ndacari mushasha na jewe ko ndabona uzoba mwiza kuruta benshi twabonye canke twamenye araryoheje inkuru uraryoheje inkuru gusa merci beaucoup merci ku ego hama nkubaze ni igiki wifuza gushikako utarashikako ariko wifuza gushikako jewe nifuza byinshi nifuza ko impano zinyegeje nyinshi muri jewe imana yenyereka inzira nkaronkaho bishobokera benshi bakabimenya kuko ino industry ya muzika irakeneye n'abantu benshi hari impano nyinshi ziri hidden ziri ahantu hinyegeje zidashobora kumenyekana ahari kubera babuze aho ibikorwa byabo bashobora kubipresenta bakabyakira nifuza rero yuko ubundi jewe ibyo nkora ubu sinovuga ngo ndiga canke ngo capacity mfise muri byo ngo irambangamira ahubwo ico nkeneye ubu ni kuronka aho nkorera aho nshobora kwerekanira bya bindi Jiste rero ico nifuza nuko guza amasengesho yanje yokora imana ikanyugururira inzira kandi tugiye gusenge amen ikanyugururira inzira nyene nkaronka aho nanje presentira ibikorwa byanje ubundi n'abarundi bakamenya ko naje mari urafise uretse ico iyi question nkunda kuyibaza mugani vyiza ko ndayibaza ndakubaza umuntu wese afise ikintu ashaka gushikaho kugira premièrement hinge nkubaza ikindi kibazo kwanza ntashika kwica ni iki wosaba abafana bawe ko bo gukorera abafana bawe abafana ba Abishow TV ubundi mbere yuko ngira ico ndabasaba ahubwo nije mbanza kubakorera nabereka ko ndi wa muntu kwanza atazoba maramaza kugira fanatisme yawe nibaze bamfane kuko hari igihe ufana umuntu ugasanga urafise n'ubwoba bwo kumwemanga mu bandi nivyo kubera ko ivyo akora ahari biba biteye isoni cyangwa ubona ko atari bya bintu birimo tara yotuma umufana rero jewe ahanje ndizera ariko rero nsaba nuko uwo maze kumbonamwo yuko ndi wa muntu yogera kure hamwe yomfana kanshigikira azabikora atitaye kuri iki na kiriya okay hama ni ikihe kintu ushaka gushikaho kugira ufashe bon niye rêve yawe ushaka gushikaho kugira uteze imbere Uburundi bwawe Rêve yanje ubundi jewe nuko benshi batanzingira abo tuzokorana bazogenda baramenya ndi umuntu mu muziki urumva capacity yanje ntishobora gufasha jewe nyene gusa kubera n'ingozi ico banankundira kenshi nuko uje utanabishoboye ndiyaranja nkagufasha basi bimwe utaruzi ko onakora ukagenda nawe ubikoze rero Rêve yanje ni nka bimwe nakubwira nifuza ko gusa imana yompa abantu bansupportinga kunsupportinga ni nko haronka studio imeze neza nkoreramo kuko ndonse studio imeze neza nkoreramo bizotuma ubumenyi bwanje ndabutanga no kubaririmbyi benshi ababuze nabo ahari aho babihera bakazi wanje ikababera nk'indodo kuko muri je ndazi ko hariho byinshi nofasha kugira ngo nuno muziki uvyuke uhaguruke utere ku yindi ntambwe gutera imbere aho warateye imbere ariko ugere no ku yindi ntambwe ya nibyo okay tuve mu muziki rero tugende muri deba rero ana intervenir yose singenda ntagirishije deba negerezo uruva okay tuje muri deba akubaze witwa Medi Medi nafashe Medi nafashe Medi anyhow it doesn't matter okay
canke ni Medi? No, Medi nyene. Okay, Medi. Ndakwazi. Wowe warabaye Ngozi na Bujumbura urumva urahaba. Uriko urakompara les jeunes b'Ingozi na les jeunes bo Bino Bujumbura. Ubi ino he? Okay, reka dufate Bujumbura yose. Ubona gute, quelle est la différence? Différence ihari entre les deux ni jewe ubundi uriko urakompara aba jeunes b'Ingozi n'aba jeunes b'ini Bujumbura. Ego niye différence ihari entre yabo? ubwa mbere ho bose novuga kwanza ko barafise ubushuhe nta numwe akanye muri bo. Ego ariko icyo maze kubona la majorité y'abo bava nk'Ingozi bakaza ku Bino reka mfatire nko ku bakobwa deja mbere no ku bahungu uca usanga ari abantu bashaka kuboneka cyane kuruta n'abindi. Kandi mbona benshi bahayisisa mu byo bagira kandi bira efe zabyo barazibona, inyungu z'ibyo baba bashaka ngira barazibona. Gusa nshatse kuvuga difference nuko bose nivyo bakiri mu ntara zabo baba dufate bari nko ku rugero rumwe bwo gushuha canke gukora ibintu biriya mu kuko niyo isi turimo. Ariko nk'iyo abajene b'Ingozi bavuye Ingozi bakazina bagerageza kuboneka kuruta bindi. Nivyo nico kintu yamaze kubona tu. Hama nkubaze okay dufate baragumye hariya umva uraduza Ingozi umva Medi araduza Ingozi. Uko abona aba jeune b'Ingozi uko bameze. Hama Medi araje no mu Burundi ibujumbura araje ni Bujumbura. Uko abona aba jeune b'Ibujumbura ukuntu bameze niye tandukanire hari niye bashushe niye avantage. Wewe uri kuraba Nino Bujumbura yabo hariya nago bikaze uba kuri centre. Mba kuri centre. Ego hariya birakaze ariko bikaze sico kimwe nino kubera ino urumva hari uruja n'uruza rwinshi kandi hari amamiliye menshi abantu mwigaragarizamo. Abajene bariya barakora nyene ndimo barakora si abandi baguma kwirigara basha n'umunuke kwirigara ni akibaho namarigara kibaho twese dufise ivyo turiko turakora kweri sinovuga ngo niba abantu ngo babanebwe ngo ibiki maybe hari ibintu batarugurukamwe amaso ariko petit à petit ngira bizoza. Abajene barakora amano basigaye bahabona murahabona. Hama abino naho babona gute? Abino deja nkawe wanantwaye n'ubwenge gushira ego nako rero karamaze kugira basumenya abajene b'Ibujumbura n'ab'Ingozi kuno ubabonera nawe mubwiza uranzibije mu bisanzwe aranzibije utabaza nawe ufise utabaza ariko kuguma babwira ngo aranzibije je sinzi nawe bahamagara bose bari ngaho karata nta nico nagirizwa by the way. Ego nivyo ni droit yawe kandi merci gutuma nishima nawe mpamvu rero ikwiye gutuma ubabara. Ego vraiment si kibungiye ni cyiza. Okay Medi twaje kuvuga ibintu nk'ivyo. Okay hama ndakubaze waraje amashure à part ivyo onye vy'uburirimbyi vyo kuproduza inyene indirimbo nikiye kindi ukora? Jewe wandi nta kindi nkora. Nivyo tonyene? Nivyo nyene aho mba ndi hose mba ndi mu muziki. Okay hama ushaka kubona ibikorwa vyawe yo kuronka gute? Ngira abafana ba Show TV bagenda baraba ati TV ndafise cyano genda baririmbiye kwanza. Ndaririmba turirimba TV ndafise cyano Sachinze medbeat medizo barakwereka kucibona n'ama playlist y'indirimbo nyinshi. Bagize gute bandise gute? Medbeat cyangwa medizo. Mwavyumva turafise ibikorwa byinshi naho batabizi turafise ibikorwa byinshi. Ndafise rap Austin akoze mu mwaka wa 2020 Ingozi yaratrendinze sana nuko ino urumvi twebwe hariya niyo mpamvu ubona kanda kwa karorero niyo mpamvu ubona bakiriku ba in the mic aba masterinde bose bavuye Ingozi bakazina. Urumva hari Ingozi turakora but ibikorwa byacu ntibishobora kujabuka ngo bizi no mu bimenye
sinzi nimba ariko twanka canke basi kubanka don't know why gusa niyo mpamvu ubona na Jenadrine ngira ngo ndiko ndaca aho abandi baciye kugira shobore kugera ku kandi uzohagera vraiment uzohagera je ngiye kubisha mu masengesho yanje makuhageze Imana igomba ego hama ndakoresha Instagram ndakoresha Facebook bagira abo gutora izina ni Medizo nyene tumbona nanje mu ndonde ndorere nako dafite turirimbe rero turirimbe je nawe ek deja umaze kumva kuri umuririmbe namaze kwiyemera peti nyemera ninde nyemera tangura reje no kwemera nawe utakwiyemera kanakwemeza nkanakwemeresha tagushimi tangura wewe je ndahereza nanje reka ndirimbe imwe mu ndirimbo yatumye ngira ngo wifuza kumpa ino interview voilà ego yo nakunze umpaye imisegonda ingahe ishaka nami ndaje mu nyonga zawe ndambaraye ku birenge byawe ndakwifuza nami ndaje mu nyonga zawe ndambaraye ku birenge byawe ndakwifuza ufise ijwi ryiza urakoze ufise ijwi ryiza we gusa no wivuze kugira ngo ushimishe abafana gusa ndavuze je oya ufise uranavi utiyemera ninde kwemera mugani ivyo vraiment mvuga ishukuru ufise ijwi ryiza hama nta kuntu waririmba kanyuma tukagira dusezere bihereye baryohewe kanyuma nanze reka ndirimbe indirimbo nkunda cyane muzo nagoze yego we yaravyumva ko wari umusi wiwe wa nyuma kandi niba utari uwa nyuma wari ushira uwa nyuma umutima wiwe hari ikiniga yaranyandikiye ubutumwa bugufi biboneka ko abivuganya agahinda kenshi kuko yarabibona ko ari karagenda yarambwiye ati mugenzi aho kwisi twese turi ingenzi ose wamusenga kandi usokwa mushimira Imana kuko atakiba Imana yacu itakizi kandi urabizi urupfu ntiruteguza mbwira ati mugenzi wanje nurire ndazi yuko ukunda kurira urasezerera za nshuti zanje kandi uzozifate neza ndabasezeye bayi tuzosubira maso kurira urizwa neza ufise ijwi ryiza amaparole y'iyo ndirimbo nukuri ego nuko nakozwe ko nanze nkikubona abasoni ngiriye nk'iki kiganiro oya okay kaduheze gira akajambo kanyuma gira abafana bawe reka akajambo kanyuma ndagaheri wawe wakoze kunyumvira ko kamo no mwanya mwiza nizera ko ikintu turemye jewe nawe kizotuma ngera handi hantu henshi yego cyane gushaka iterambere yego turabize abafana bacu ndashimiye abantu bose bazokunda ino video abari banzi bo bazoyikunda batari banzi nabo I believe kuko ivyo tuganiriye n'ibintu byiza ndavyibaza hama ino televiziyo ni nziza gose kuko n'umujournaliste wabo ni mwiza nta mpamvu rero kutagira subscribe na share na like. Okay, merci, je sais la écoute. Bye bye. Murakoze kuduha uno mwanya mukaturaba kuva ku ntango gushika kwihereza. Yego na wakoze kuza, wakoze kunyitaba kuko wari gushaka kunyankira wari ufise iyo twaye kuvuga non je veux pas mais wanyitavye. Merci. Sinari kwanka wankuruye userukuruzi yankuruye. Asha bye. Bye bye. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu.
barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku buhinga bwa none, good mixing and mastering. Ghana Key Records, RTB, with the key to success.